Mwaramutse maze iminsi mbona amafoto avuye kuri RTNB, iyo ni Radio Television Nationale du Burundi. Ku batari mu Burundi ni nka equivalent ya CNN, ugishize ko RFI ugashira ko Deutsche Welle, donc niyo Radio Nationale nyene na televiziyo y'u Burundi ikomeye cyane. Niho source d'information, ukeneye information amakuru agezweho ku gihugu cy'u Burundi niho uja kuyaronderera. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Ariko amafoto nkuba ari ridicule, muri ayo harimo iyi foto y'uyu muhizi ngo na mudepite, bo bavuga ngo ko bamuhaye imiliyoni otangwa aje kubakisha ikiraro, acubakisha ikintu nto kwigira nemera ko umwana wanje agihonyora ko ico kiraro ni danger ikomeye cyane. Iyo modoka ari wanje ndumu assureur sinokwigira ndaye assurance ico kiraro nabo kiri safe, nta muntu akwiye guca kuri ico kiraro. Bo wumvise amafaranga agigiyemo ugaca muvete ubwoba. Encore une fois twibukanye yuko nigeze kwerekana image yindi kandi abantu bari kwaraterura kino kiraro ibino biti n'amaboko. Dore baya abanyagugu nabuzuye hari abantu benshi cyane, benshi barenze isoni. Bajya abantu for goodness sake. Iyo muvuga ngo muri kukiva mu mutemo muri ridicule, nta rushaka gukoranya abantu nk'abariya ubakura hehe? Bicaye bari kwara ikiraro n'imodoka ica ku kiraro nkuko mengane théâtre. Kubure bago baragenda gikoroka kigwe hasi yene nka survivors movies, mais this is ridiculous. Muga giteye ubwo kumva RTNB kira mumenga kirizi muri za Kayanza quelque part muri Nord, RTNB kavi Bujumbura n'aba cameraman n'ibike ngo tuje kuraba ikiraro cagakura. Oh man, so aha ni kuri RTNB nagize rero nteka nkore video nise le Burundi en image, kumboresha kwa image y'u Burundi en principe. Iyi niyo image y'u Burundi, iyo ni 2040 2060 bari kwajamo naha hantu bacubaka ikiraro kiri fragile gutya bagaselebratinga ngo umudepite mu miliyoni, abanyagihugu bakaza ukabona nyine umenga bagashengera nko ngumenga haje Justin Bieber canke c'est pas Beyoncé mu gisagara. Voilà, ngiki le Burundi en image. Bon, nagira kuri source ya RTNB kuri home page kugira ndabe ivyo berekana ama image menshi cyane, ntibogire ngo ni fake, nibaza ko yari ya vrai. RTNB Radio Television Nationale du Burundi, à votre service, merci. Ivyo ndiko ndabona nibiki. Voilà, bon, abangira n'abapatiri abandi bakoranye aho ndaharengana, ndiko ndanda okay, ikiraro ni history y'ikiraro. Je crois que hera aha turi kubona abantu bambaye impuzu zisanzwe za sport n'ibiki, bariko baratera umusumare mu bimumbaho. Bantu b'Imana mwaba penjeri mwe, umuntu ari ku site de construction, hariho imbaho, hariho imisumare, hari ibiki, nta gani buti mufise, nta mabuti de travail mufise, nta nkofera mufise zukwe, nta overall mufise. Ibi bintu nakamara amazi naho ndazi muri ko murapoza amafoto mwifotoze, mugabo still man nimwabonye nanga ariko avuga discours ko yaba yambaye impuzu zerekana ko ari ku kazi. Washaka kuba kuri chantier de construction nk'iyi atamuntu umwe afise safety gear. Urabona rabo Burundi turiko turabona ngo tuzamo muri 2060 biki. Bo sinzi rero ko iyo hubatse ikiraro haca habonekana orchestre amabano nanyishira gutamba, akene imagine ibyo bana badame bariko baratamba n'abanyagihugu hari hejuru batonze umurongo. For what? Sinzi ejo bundi nekanye diga ariko yubaka ikintu ngaha munsi yacu. I don't care. N'abantu bahembwa na municipalite canke bahembwa niyo chantier kavyubakisha, baraza bakubaka bambaye ivyigiya ihagije, ivyangomba bihagije, natwe tugaca ku mirimo y'iwacu. Uza kuvyinira ikiraro mwari abanyantu bakivyinira. Voilà, hanyuma ngiki kiya kiraro, oh my goodness, aba ikuntu kiri unsafe. Nta tugadreyiri mwarabuze n'utuntu tw'uduti mwoshira agati kamwe hakari mugatsiba amakamba, burya amakamba ryakira indongaro inkandagira bitabo sinagiye ingamba burya bafite iki idongabora yasiye ibintu batsibatse by'ikirundi bagasfana mikamba rikomeye. Ajya amakambu yatsivye neza nazo ko ushobora gukora garde amarayiri yo gufata ko amagardefu abana bagashobora kugenda, n'umuntu akuza igihe usanga uri kuradandabagirana bamwe bababorewe etc. Bo imodoka zibintu zishobora kubisanya. Ico kiraro ndagihaye imyaka 5 maximum. Look that ico kiraro abantu baje gukomera amajibura kandi ngo cagiye mu miliyoni ko zingana. Okay, hanyuma sinzi uwo wari we
tell me this is AI man. Iyo wamenga ni AI vraiment. Nta kuntu abantu bangana ko bose bakoranye ku kiraro kingana kujya ntivyumvikana. Naho yo bari London Bridge canke Sydney Harbour Bridge canke ya bridge yo muri San Francisco, nta bantu nk'aba woro baza gukora ngo turaronse ikiraro none reka tuje koma mashi. Voilà, oh man, abanyagihugu b'abarundi baragowe vraiment. Umusozi wose wuzuye ko muri community bizakoranya kugira ngo bakomera amaji, ikiraro kizomara imisi ngaye. Kiya kiraro sans doute uruzi niyo guzura kabiri ruzoba rwagitwaye, je vous rassure. Nta nibona ko kifashe na gatoyi. Uriko ku misumare kumbure ya 16 inch mu kiraro kizoca ku imodoka, it doesn't make sense. Nimbaho ushobora kubakisha n'urusenge rukakoroka ngo uriko bakishikira kwito kwikora amatono y'imodoka, it doesn't make sense man. Ubujiji bw'abadede burarengeje vraiment. Voilà, nta modoka njye nashaka kwico kirango nje ngomvemo ngende kuruhuka. Nogera ndasenga ngubita ibi ntivyumvikana wewe. Washaka kubaka ivyo biti nta no kubabikasa n'umusumero nta ni kirango nyine cy'ipenjeri kiri ngaho sinumva ko ndashaka kuba kuri television RTNB. N'abantu indiri baje gutabaga gukoma amashi bla 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 bla. Okay. Voilà, ico cari kiraro, reka turabe iyindi nkuru le Burundi Animage. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Bo iyindi story umva umunsi mukuru hariwe Mandela Day, Burundi bwafanishije na South Africa n'abarepresenta Afrika y'Epfo kugira ngo bawucelebrating mu Burundi ngo batangura n'ibikorwa vy'isuku. Trabie akazindaza ko ari keza, nibaza ko kameme bikorwa mu bihugu vyinshi aho abantu ba volunteeringa mugomba ko South Africa nabo bagomba kubabwira ati nyabuna bagomba kuhakubura zana amasashe turabe ko twogira ico dukubuye. Okay, aha ni sawa omwe barambaye ama gun boot barambaye ama gants. Aho ni sawa mwe ahamwiteguye kabisa mugomba mukore ibikorwa vy'isuku reka turabe. Voilà, encore une fois je neza ko abakozi ari bubashe par rapport y'abarorerezi ariko neza ko ivyo bisanzwe kandi nakishi imisi mikuru bari show off, so no problem. Reka turabe. Voilà, mwabitewe n'abakoroni. Urumva abakoroni bavuze ati bo hakugenda kwiko tuko turavuza ingoma tunywa inzoga uno munsi kadusukure igisagara kubera twebwe abazungu turakunda isukura nako bari leading the charge. Babakoroni biwanyu abazungu nibo babibashizemo kugira ngo musukure igisagara aribo basinzi icari karatora hariya. Iyo ni indi story yaciye mu Burundi Animage. Bari gusukura neza au bord du lac Tanganyika je crois, aho hantu hasa neza antuka ikiyaga hariya kiraboneka neza mugabo ntimuze murindire ngo aba South African abo babwira gusukura igisagara ni ibintu mugomba gukora ongoing basis. Abo baberetse gusa akarorero muzoce mukomerezaho ntimuzoce muhagarika ngo muzogaruke ku wundi munsi ari uko South African Embassy ibibasavye ngo nimuze cyo gusukura igisagara. Encore une fois tubukanye abantu kuvuga abazungu n'abana b'abantu bari muri twebwe ntushobora kubavuga ngo ntimuzokuza mubabonana mukora nabo urana ko nawe nyene na hano bahari kandi baza ko ba motiva initiative nkizi kuko twebwe nk'abirabure dukunze kwisurira ko ivyo sino bikubesha ugiye mu musagara byose byo birabure usanga umucafu uri all over the place. No muri South Africa ahantu hari abazungu n'ahari birabure hatandukanye naho abirabure bavuye abazungu bahavuye bakaziga birabure usanga inyuma y'umwaka umwe bamaze kuhonona. Okay, Ecofodo Maramvya iyi ni story mugabo ntayeco ndayivuze ko kuko sinzi ico ijejwe. Reka ndondere iyi story Animage, Burundi Animage. Iyi nayo ni kuri diocese nkuru ya Gitega habaye abasacerdoti bahawe sepa. Bo sinzi umuntu avuze ngo sinkunda Imana ngo simenye ivy'Imana ibintu nk'ivyo. Je nibaza yuko uko biri kose igihugu cy'Uburundi kirira yiki kirimo abapolitiki kirimo abakatolika kirimo ubwoko bwinshi bw'amadini n'aba Adventiste n'aba Islam. Kubona Radio Television Nationale ifata umunsi wose kikwira gafata amafoto y'abapatiri bagira abantu bikora ibisimbo abapatiri abagabo bagiye gusenga etc never ari gutamba warumpera iki. Voilà, bikira hamwe n'ababikira b'abagabo. Okay, nibaza ko ari aba Josephite canke yindi secte y'aba
katolika kuvyina ndeka kwitoraguza naza ko ari umunsi mukuru mwiza mugabo neza yuko bari bakwiye kurondera journal y'abakatolika ibi bikaba bisohoka mu ntibitswe kuri RTNB Radio Télévision Nationale du Burundi neza yuko baba barenganije kumbure badahaye airtime ayandi madini nayo agomba kuba ariko yerekana ivyo yakoze ariko yesi no irandeko cyane ndaza abantu bese mu bakatolika sigomba kumutera amabuye nimwave mu mpitana ngo ndabavugiye icece yanyu reka tuyihoze tuje ku bindi ariko sindagenda abapfukame nabo bacumuye iki ubu mutegene twishi mugabo neza ko ariyo religion catholique barapfukama uyu neza ko ari mustante wa commune canke buramatari wa commune Gitega neza ko kumubona sinzi ko neva nawe ngahafukamye ku kindi kintu gihagaze ko kumba n'umugenzi wa catholique gufukama I don't want to be too religious mugabo neva ari kugwana mu nda dararara barafukamye mugabo ikindi kiryoshe mu Burundi man abantu rero barasenga bagashitsako mu Burundi n'igihugu tuvuga ko turabarorije abakristo gushika 99.9% ariko ugasanga twama turiko turajyana what's going on que paso nico ndakunda mu kilatini mu kispanyol que paso what's going on anyway reka nje ku indi story imona ngaha iyindi story Burundi animage sinaravye umutwe w'amajambo mugabo nibaza yuko give me 1 second ndabe ico bariko barakora bavuga ngo Uburundi abatowe mu ntara Gitega bahamagarirwa abene gihugu bo muri commune Gishubi kugwiza umwavu w'ikirundi wo mu ihungiro Nyabarega donc bari kuhimiriza abarundi bakore ibintu vya Nyabarega nico kintu bariko barakora uno munsi ariko sinzi ko aya mataba ariko arafyatura kandi encore une fois burya nta kintu kiriho gishobora gufyatura nta muntu nta tekinoloji ya engineer biga kuri universite muri civil engineering n'ahandi ndashaka kuzana tekinoloji yo gufyonda ubudongo udakoresheje amaguru nk'umu mudame ari gufata ubudongo n'ishati nziza n'ibirato vyiza yari yasize mugabo vyasinze uburongo umugabo n'ishati niki wagomba gukora akazi wambaye overall dude kugira ngo ukingire health and safety sinzi burya hageze nuko n'amaboko y'uriko yakoze mu bintu nkashaka ko harimo nk'ibintu cupa bigakomeretsa autre chose ibintu bishobora kuba bitera na cancer carcinogène biba biri mu kuzimu voilà ariko ni kwimva nta kuntu aba engineer muri kuri university morondera akantu ka device ko gukanyaga uburongo udakoresheje amaboko kumbure nk'ikintu cyose gituruna kiri hejuru dufate just imotere no mu mota isanzwe ukaja ko shaft ukashusha kubiti nka bingahe ugashira hagati y'uburongo asukamwa amazi kazira vayanga duza hasi no hejuru mbona umenga ntabwo ari nico ikintu kiri compliqué juste imashine na shaft nziza c'est fini ivyo shanga ushobora kwitora vyo wawe bipawa ibiti biki ugashanga yashaka mbona cyo kanyaga uburongo utiruwa honyuramo n'amaguru I don't know man nta kuntu twoza turevorewa tukanda kumva gufyatura amatafari kijambere nzorange nabandi mu yandi masi bafyatura amatafari mugabo umenga hariho ishirama rya France ngoze kubona rifise concrete rigendera mixing a concrete abari ikintu ci container basukamo gaciki mixing muganeza ko n'ubudongo mu kintu gusha kuronda ikintu ciki motor kizimbuza ukagigira I don't know chauka gikanyaga nikinga dovati kinga kuba I don't know something man abanjene murakwiye kuronda ukuntu tuza turagabanira gukoresha inguvu nk'abatindi voilà aha turiko tuja he 2026 igihugu gikize 2069 igihugu giteye imbere 2059 Singapore ya Afrika murateye isoni uyu mumama abana batoye jeez man yambaye n'isaha nziza cyane kabisa ese gukura iyo saha ukayisha mu mufuko hanyuma ugakora akazi vyo kwikiriki mbwa yinibaza ko ari show atari abantu bariko barubaka koko ariko man voilà le Burundi animage bari gufyatura uyu sinzi wari we ukumbura n'umudepite runaka ari gufyatura yambaye gisivile gisirimu itidakote jano babitazimvye kugura ama overall ama salpeti ukayishira kwingamiya kumbure n'utuga hanyuma ukabisiga mu muduga ukaza ugakora ivyo hanyuma ugiye mu bindi bintu ukagenda ahantu hari
ntuzeye bathroom nimba muzifise ugasubira ukishanja canke mu hoteli ukagenda ku rugendo ruriko mugabo ngaho dude ntushobora kubaka Uburundi agatafari gasohoka mu iforoma kamwe ivyo ntibishoboka. Ibihugu vyatembe vyananiwe ukuntu bikaba ikintu bita production at scale, donc iri ku buryo aba bantu ni benshi cane kw'itafari rimwe rak ego nivo abandi dufise benshi mugabo kubera tudakoresha umutwe usanga ikintu nk'imashini yokora amasaha 3 gikorwa n'abantu 800 mu minsi 8 nyene. This is counterproductive. Murakwiye kurondera technology encore nuko muri ko mugomba kwavansa ni technology kuko gukoresha ikintu mwezi yakoresha iyi foroma y'ibiti je ndo nakuze mbona wayi gufuma mugira nk'iforoma dufate peut-être iforoma irimwo nk'amatafari nka 10 dufate kumva rero vyari bigoye y'amatafari 10 mukashira ngaho mugashiramo ubudongo once for all hanyuma akaba kumwe ikintu gica kisena hanyuma akaca ikintu kiba kibiduza ashobora kuba amaboko y'abantu canke levier bugiroroshe kugira naho ufatibuye ugashaka ku giti hagati na hagati abantu bakagifyo bakakiduza hariya bakakimanura hano kica kiduga congeye force physique tuts ndashaka kubaka Burundi n'agatafari ufite one by one et puis izi nzu z'uburongo nk'izi zimara imisi ngahe par ailleurs. No, come on. Jules, man, jeez. Okay, yarevye ngira niyo yindi ko ndavuga kumbure barabitoye. Oh no, sirevye nipuni nka platform kugira ngo ntavyo ntagonda umugongo. Okay, umwe mwarakije imigongo yanyu tugomba kunama fatafari hasi. Mais voilà yo tuko turaja 2026 2040 igihugu giteye imbere 2060 igihugu cifashe whatever. Bo amatafari bari gufata amafoto. Okay, undi ari gufata ijambo umudede baravuza amajambo barataretse bitatu sende dutera imbere imbona kazoza abamama nimuze imbonera kure tuvugira amaboko bisugiye ngo navyura umugara amatafari yagwiriye Burundi bwubatswe very soon. Voilà. Ani muri komine Gishubi bavuze ngo ni komine hese nkibuke wavuze ndiko rakono ko hahano wanzi buganeza ko Burundi busa bwose paragera ko I don't know. Voilà. Ariko ndi kwimuda RTNB ko yamafoto ari menshi cyane vraiment ko tuntu twazafotora amatafari pour une radio televiziyo ikomeye ututuntu kumenya tutwuburofa twari gukora ba civize basemavumbi ututuntu CNDD-FDD plutôt RTNB zo gukora voilà kino kirombe vraiment ejo ngo caguye kubana juste muri commune Gishubi. Ibi bintu mubishaka kusigura gute yuko umuntu akishobora kuja mu kirombe n'amasuka adigadiga gutyo. There is no way ntibishoboka c'est impossible ko igihugu gitera imbere kirimo injiji gutya ntibishoboka na gatoya c'est impossible. Donc c'est physiquement donc physically donc ugiye muri loi de la physique yonyene ukabaza aba bantu ukoresha iyo suka ushobora kurima ahantu hangana iki ukoresha iyo suka ushobora gufyatura amatafari angana iki ku munsi umwe amasaha haruye ugacura amatafari afite karite iyihe contre les intempéries etc. There is no way ntushobora kubaka etage n'ayo matafari. Oh boy. Et puis ikirombe mwaje kucima muzoca mugikoze iki après urunogo muzoro I don't know man. Et puis kwari kuja mu kuzimu wambaye ibirato vraiment. Ujya umuntu we yarose ingamira yambara voilà amatafari yabonetse mugabo encore une fois iyi ni RTNB Radio Television Nationale du Burundi bagiye ahantu abanyagihugu bariko bagira udutafari bariko bafata amafoto adahera sinzi iyo ngeze kuva natanguriye ndacyari kuri iyo dossier ukaraba est-ce que amaruso nyine agiye muri iyi prise de photo kumwe n'amavideo barafashe kumwe baraza n'amajambo abaraporter bari bahari ama interview aravugwa twabibonye for what. Ok, c'est ça le Burundi en image. Reka turabe indi story. Ok, iyindi story muri le Burundi en image bavuga ngo abenegihugu ngene bavuga ngo abenegihugu ni burofa abanyagihugu bibugendana basabwa kuja ku kivi c'iterambere ngo kuko imbona kazoza ihera mu miryango yabo rumva igiterambere reka turabe genda bama image
kuko nabivuze bo encore une fois nta bantu mushobora gutera imbere muri ko mukoresha isuka ivyo c'est impossible. Nta gihugu na kimwe cyateye imbere gikoresha isuka muri 2026. Sinzi ibintu muri ko muragazagura ngaho muri ko murasiribanganya abantu bashika nk'abo mu kinogo mu muserege umwe muri tro. Urabona ukuntu bari sere nta n'umuntu aronka distance yo gukoresha iyo suka nyene cyangwa power muri benshi cyuko nakaze k'umuntu umwe babiri ni machine. Bon voilà ntawuzi n'ikintu bari gukora ngaho sinzi okay n'umuserege bari kuzibura ntamenye yuja voilà amasuka did man yak ivyo vyondo muhonyo namo vraiment hano ambara ingamiya sino muzogwara s'il vous plaît muzogwara imibembe umwibuka ko urumva ni mu Burundi ubwo nka zitamasera hejuru abana bave kwishuri bituma hejuru okay abantu barambaye ingamiya guys mwambaye ingamiya vraiment yak mukama w'ikigongwe umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi umunani icyenda cumi hamwe na Neva bari kwimba mu kinogo vraiment jeez man burya diga igwa amafaranga ngahe vraiment kuko diga ushobora kugura diga imwe muri commune yose ushobora gukora kuko aba banyagihugu bose bariko barakora en fait abirabure turateye ikigongo vraiment abirabure yabadongo turaba bari baza abantu muri mutwe muri logique what jeez man kandi kibabaje hari nk'amafaranga yo gukora ivyo bikorwa mugo gasanga bakiye bayajya bakiye batuma abanyagihugu ngo baze gukora epuye ucuraba rero bya bindi bivuga ngo muri kwikora by'iterambere abanyagihugu nk'aba bangana gutya bose bariko barakora iki exactement abantu nk'aba ni company nka zitanu za construction je veux dire come on abantu nk'aba umuntu afise yoba akora muri construction cyangwa civil engineering hari kama service bakoze nk'aba bose vraiment bari kuri teramo n'abari kuri terase n'abari muri office cyangwa bari kubakora ama design no mugaba bose bakoze akazi kari ko nk'abantu babiri gusa bahije bakibaza kwicara bumviriza amashawuri voilà nk'aba badede nta kintu kimwe bafise bavuga muramaze kubumviza ibintu by'uburofa mugaba ni mpaka bagende bavuze sinzi ibintu by'amajambo bya diyo ni mpaka habe ijambo ni mpaka habe propaganda ndushaka kuza teka dukore ko ganyuma dutaye mwakoze kuza bye bye acha amara igihe avuga ama discours wagaheza gaherezo uwundi agaheza undi kandi barakugira akoresha ho pare no kuvuga abantu ni benshi cyane buzuye umusozi bo umva dore aba bantu bose bicaye ngaha kukatsi hasi baduza amasuka agira aba bantu vraiment nguyu mwana ibintu yambaye vraiment jeez man mbona kazoza muri ko muja ko je sindayizi mu vyukuri ariko reka turabande indi histoire muri ro Burundi Animage. Okay, iyindi story muri ro Burundi Animage ivuga ngo isuku n'isukura riraba bose akora ifa ni RTNB riko cyo kuri ubuntu bw'uburofa akaba ariko ishira ku ma website yabo bavuga ngo kuri uwa 18 mu kakaro 2026 musiteri wa commune Mukaza sinzi ko baraye bakuye ifatanije n'abajejwe intwaro abasirikare na polisi gukorera muri bakora muri commune abakozi ba commune hamwe n'ibiki ngo baje muri yo commune baje gukora ibikorwa rusange vy'isuku encore le 18 sinzi abantu mfise calendrier hari kuwa kangahe sinzi ko le 18 hari weekend calendar 18 today to 16 bon le 18 hari samedi donc samedi abantu aho kuja kurukana amafamiye mu sitara komune Mukaza agaca bamagara ngo muje kunkorera aho bokoreshe amafaranga batoje akonese tell me ukandambira ugahonyora ngaho hantu vraiment ukafata amaboko ugashiramo muzogwara mbana muzopfa vraiment et puis aba bantu bose vraiment ari gukora iki aba bantu bose c'est trop de gens donc abantu udashaka no kuranga ngene ugira inkokora gutya muri gukora ibiki ça c'est trop de monde kumbura aba batatu abahutu batatu bari gukora akazi kose namwe kaja gukora mu bindi bintu jeez man et puis
abasirikare musigaye musuzuguritse abasirikare keza ko muja mu bintu by'uburofa okay abasirikare byo kwa katika gisivile mu gihe ca crise gusa yo c'est pas inzu yaguye ku muntu abanyagihugu canke civil defense dashoboye ijya protection civile dashoboye gufasha musho gusimbiramo bo keza ko muza gukubura amavyi y'abanyagihugu come on mes chers militaires abasirikare bateye isoni look at this abasirikare kuja gukubura amavyi come on iki kintu bari kuyoza umwavu ni what is this iki nigifise aho ufata nigifise hendo ubu byaba turase ubwenge kweri vraiment ikintu gitura gutegereza n'ahantu ufata abantu binkujya muntu cyaye hariya ise safety yiwe iri he vraiment washaka kucara ahantu hariya hejuru kuri kamyo ça it's insane man that's insane po musikara gutara umwanda w'amavye w'abanyagihugu c'est trop ridicule puis baraduje be power ku mafoto nkuko menga baje kwifotoza évidemment et puis bacha bagira défilé naho uzi bariko baraja oh man kena abasirikare mamu bantu by'amatazika bakiza muraza murajya ntimumpeje mbona abasirikare bundi karabaye je sinobabesha abasirikare baje gutora umwavu mu gisagara bigo bikorera amazira ntoki reka ntacyo nize ko bazonkiza man iyi foto irateye ikigongo ifoto iteye isoni ariko iyo nindi foto yerekana ro Burundi en image reka turabikurikira okay reka mpereze kuri izi mina zose yerekana nayo nyene ro Burundi en image hari ku itariki 20 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka turimwo yasohotse 2 am bona amasaha no kumbure umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahimbaje yubire y'imyaka 50 amaze avutse bo yarasakuje cyane mawe kavuga ati yo war mugambwe war umunsi mukuru wa famille nta kuntu RTNB yagomba kujayo daboro ariko kandi ko n'abanyagihugu mu gisagara batabagumye babayogoza batashoboye gusinzira ibintu nk'ivyo nahuze umutungo w'igihugu wakoreshejwe etc mugabo uyu n'umunsi novuga familiare kumva ko RTNB yiriweho ikinagira inyuma ya Njerina numva umenga ni radio television nationale ya DD kuko ni bavuga ngo bagomba gukinagira inyuma y'abantu kumbure gwasa umunsi nawe yagize anniversaire zona ko bamwiruka inyuma nkuko nyene bafata amafoto n'amasanamu mugabo rero urumva Njerina akuje imyaka 50 très bien twese twarayikwije kandi ni vyiza gucelebratinga ku bafise amafaranga ibi ni byo mwendenza ko yavuga ngo ni imisi mikuru y'agahimbo mugabo kuja mu rubanza atari urubanza uri umuntu w'umugabo waba wisuzuguje ari imanza zitabaho ndazita imanza z'agahimbo izi wumva ngo gusangira ngo ibatisimu ngo kuraganira ibimwe ngo isabukuru y'amavuko bita anniversaire izo manza nakaguma ni manza z'agahimbo izo nta muntu w'umugabo nyamugabo azijamwe bo ariko peu importe ibineza ko twavuze ko kishane unkene kuraba gusa ro Burundi en image aho radio television nationale du Burundi yashoboye kuhashika igafata amafoto y'ibintu byose byabaye sinziye ko ari amakado bamuzaniye foto ikwirikira turabona bafise n'umukoroni ngaha yaje kuraba iyo anniversaire turakwirikira cyane sinzi aba bana bavyibushe neza ko ari abana b'umuntu afise ivyo kurya bikwiye mu nzu ke sinza kuba ku mafamiye mu yihanganire bo ndabona abakoroni bangahe bane bakoroni hari umuntu yababazi cyane cyane no mukoroni munini no mukoroni mu jeune mengane mu security wa FBI sinzi wo hagati ko ari half colony no jya wundi ni half colony muza murambwira ikintu abakoroni bari gukora mu munsi mukuru wa Njerina badava mugandagura turabona abandi bariko sinzi igituma umenga baragandaye kumva umenga barunamitse amaso kumbura ko barasengera ibiryo bahava barya le Burundi en image radio television nationale du Burundi yaharengutse gufata amafoto ya anniversaire y'umugore wa Neva urumva yuko ubaye nk'umunsi mukuru w'igihugu cyose voilà nibaza ko kandi ujyengane wa muhungu wa Neva je ne sais pas I don't know man ntabazanze neza bari mu misa RTNB yahageze bari gufata amafoto ayandi mafoto nibaza ko turasubiramo ivyo twari twabonye Neva arafashe ijambo avuga ati mugore wanje barafukamye imbere ya musenyeri baragwanye mu nda n'undi musenyeri hari umuntu yambwira aya makode abasenyeri abambara mauve rouge n'ibiki
difference ziba zihari bari guhana amakado no gufata amafoto amafeu d'artifice numvise abantu bidodombera ko yabaraje badasinziriye ça c'est trop men abantu ko umugore wa Neva abayeho neza kabisa ari muri ba bagore bakeyi nka bamwe bakesosiko na ba Mobutu biryoheye bakiri ku butetsi ko kenshi na kenshi ibintu ntibiramaye you must enjoy man no kuryoherwa bitarahera so kujya avuga ngo isi iyikonkeje uwonka unyarutsa kuko atari umuvyeyi wawe Ingerina ari muri abo bantu bena Neva bazi konka bakwakwagura banyaraguritsa amafoto menshi cane RTNB iba iri ku kazi yafashe amafoto menshi ararenze urana natanguriye mvuga ibiseke abantu bari bikoreye sinzi ko muri eglise bashikana ibigori n'ibiharage cyane ko abari showbiz Musenyeri Jubile hanyuma undi muntu ntavuze amazina hanyuma Pastor Neva ari kuramutsa abapatiri bikuruvye nk'abantu bakunda kwikuruba mu gapati undi batahura naza ko byo bigishwa kwicisha bugufi imbere ya Cesari canke Pirato ntiwombaza Voilà Neva n'umugore wiwe bagize anniversaire ya 50 sinzi umuntu yambaje ati none ko Neva we atayikoze igihe yararamukiwe imyaka 50 kandi ubutunzi bari babwamanye byagenze gute ivyo ntiwombaza iyo ni affaire familiale wogenda kabaza Neva nyene namukiwe ndabona undi muhungu umwana yariye neza jewe nshatse ingurube nshatse inkoko nshatse urukwavu ntibego arambaza urukwavu babarubaza nshatse umusiba nshatse insazi mu nzi wanje nijya nawe Voilà Rwanamunda ahaga ni RTNB yagiye ahantu irafata amafoto iraruha abafotografe ba RTNB bakwiye guhabwa prix Nobel de la photographie canke sinze amaprix baha abafotografe kwisi bafotora neza abana barajya bagahaga bien sûr hanyuma sinzi ubu ariko werekana ku ifoto uwo yariwe idole n'amafoto meza portrait umu artiste yayikoze ubona we tuzomuha agashimwe ku Murundi azi gucapa gushushanya mu bandi barundi bose iyi tapi rouge yaserutse ntawe uzaba ariko arajana aya mafoto sinamenye ko akiri wa wundi munsi mukuru canke ko ari yindi dossier ariko reka tugeze hano mwese mugira umunsi mwiza tuzosubira c'était le Burundi en image bye bye